kiri gute nabateranye imbere gute tenez-vous bien bimedite s'il vous plaît. Kiriku akiri navuze nti aha siho bihereye ahubwo niho bitanguriye. Impamvu ya mbere niyi, but Alvera iyi competition ntiwayitsinze nta ngorane n'isabone n'ibisanzwe kuko ntiyari gwawe vraiment for real, ariko hari ikintu Alvera ukwiye kwiga. I'm sorry to say this, maybe sinzi, ariko reka ndababwiye kuri bano bantu bariko barahiganwa na Kiriku nabo. Bano bantu bararenze buriya ntupfe kubabona kurya. Ubonye Yannick Yuta ahantu hose uzomubona muri no misi nkemiriro, sinzi ko nawe ubibona. Kera bamfata nk'utabaho ariko no munsi phone irasona. Wanashima n'akamodoka naraye ndagatahanye. Kiriku petit mais irréfléchi. Banyise Kidoma nca kubiti n'amabuye ndabakoma. Nk'imisi ndinoma abamfitisha ari koma. Kiri gute nabateranye imbere gute tenez-vous bien bimedite s'il vous plaît. Okay, ibintu ni okay, yes. Aba ex basaze bashaka bagaruke, yes. Anyway, hagaruka kandi warabitsindiye umuduga wa mutaha. Reka baze, aha ntibaraza nturababona. Ntacyo mutakoze ngo mundangize, ariko kubw'Imana ndacyahagaze. Salamu alaikum kubaneze imisi, nobamenyesha ko ndabarenze muri no misi. Salamu alaikum kubipfuza yuko jewe nsubira inyuma. Salamu alaikum. Aha nihe none aha ni kuri Mika TV screens. Isura mubona ni ya Fulgence Mika. Ndabaramutse ndabashimira neza ko bariko muragenda mugira n'ibihe vyiza. Thank you so much ko mubana natwe buri munsi, ariko today tugira ngo tuyage ko ni Kiriku Akili. It's all about super beat. Ukuntu vyari vyifashe, ibintu vyagenze neza cyane. Umujene yatwaye imodoka indiscutable, no negative comment yuko imodoka atarayikwiriye. Abafana bose bari satisfied. Byari kuba ari bibazo iyo ataba yatahukanye ujya muduga ngo ni abafana kuba bateye ikibazo, ariko murazi Kiriku urumuririmbyi mwiza for real, ntawe utavyemera. Ufise mega hit, it's a hit song impande zose, wumva ngo hanihe n'uruhinja indirimbo yawumva yuko ruyiririmba. Bro, you are a star. Urumusitari muri no misi urarenze for real. Urakaze, urakunzwe bya hatari birenze nuko ubyibaza. Urumva iyi ndirimbo aha nihe nta muntu atemera yuko ino ndirimbo yari kuyagashimwe. Kubera iki? Kubera ko ikoze neza, kubera yuko yarakunzwe, kubera yuko ino ndirimbo yatwaye n'agashimwe. Of course imaze amezi atatu igiye hanze. Ubu tubwira ndiko ndakora ino video ifise miliyoni zirenga 3 z'abamaze kuyiraba kuri YouTube. Ifise challenges kuri TikTok zirenga 400,000 my friend. Ikirenze ko mwisite ino ndirimbo irahari gusombya indi ndirimbo yose mu ndirimbo dufise mu Burundi kugeza uno munsi. Kuva ino ndirimbo isohotse iguma ikora ibitangaza hakurya y'amazi. Ni Kiriku Akili. Attention kuri Kiriku, byose ni kubera yuko yabikoreye kandi arabikwiriye. Of course turabyemeranya. Gusindira ino modoka nanje ndabyemera. Iyo atayitwara nanje nari gutangura kwiyumvira utuntu twinshi cyane mu mutwe, ariko n'ubu byatumye ayitwara nuko yakoze indirimbo nziza, nuko yakunzwe, nuko afise igikundiro, nuko ari umu artiste mwiza kandi umunyamuzika ameze neza cyane. Ariko this is not the end Kiriku, this is the beginning. Aha siho bihereye, ahubwo biratanguye neza professionally gusumbya uko byahoze. Aho bigeze no munsi bikeneye kuba umunyamwuga. Impamvu nkoze ino video, impamvu mvuze no kuri bino bintu, nshaka kwiyagira na Kiriku na team management yiwe. Nawe no muvyo ngiye kuvuga bifise sense
sharinga, sanga inshuti n'abagenzi, comment yawe irakenewe cyane, kandi ndakeneye yuko mukomeza gusupportinga YouTube channel ya Fulgence Nika. Natanguye azira n'umunsi ngeze ku 122 birenga by'abasubscribers, kandi nizeye yuko na miliyoni nzoyuzuza ku bwanyu, nige mukomeza kunsupportinga every time. Facebook imeze neza, TikTok imeze neza, ariko sinzi impamvu mutamfollowing kuri Instagram yitwa I am Fulgence Nika, niyo handle yanje, mugende mufollowing musupporting abantu mukeneye kwamamaza iyi visibility ica kuri iyi ku mbuga zanje, namwe murayikeneye. Murakeneye ko business zacu zigera kure 69 amajana 241 amajana 43 69 twagiye kuri Kiriku akiri. Navuze nti aha siho bihereye, ahubwo niho bitanguriye. Impamvu ya mbere niyi: Kiriku uyu munsi ugiye kuba brand ambassador. I want you to hear me. Ndabizi ko artiste b'abarundi kenshi namwe bibagora, ugasanga mugeze n'ahantu mugira ikiburi kirenze. Utsinze higanwa ubikwiriye pe, navuze ko icyo tutagarukako, ariko Kiriku urugendo rugiye ko ningo tugukeneye ko byinshi kurusha nk'abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Wavuze ngo imodoka ni sawa wayitsindiye n'ibyo, ariko hari ikindi kintu gikenewe kuri team management yawe. Kiriku benshi barakwagiriza kutubahiriza contract z'abandi. Ndagira ngo ngusabe iyi kontra n'ukuri ntukore n'ikosa na rimwe, uko ni waramuka ukoze ikosa bizonona kariyeri yawe, apana yiwayo gusa ni y'umuziki w'u Burundi. Superbat is a big company, it's an industry, nabo bafise rujya n'uruganda uyu munsi rutunze aba influencers benshi mu Burundi, aba bloggers benshi mu Burundi, aba media personalities benshi mu Burundi. Contract ufise, you got to respect it, tegeza kuyubahiriza kugira ngo nejo canke hirya yejo ni hazindi company zotegezwa kubona neza yuko gukorana n'aba influencers, gukorana n'aba bloggers, gukorana n'aba artists, gukorana n'abanyamuziki ari ibintu bakwiye gukora. Benshi bakunze kuvuga ko Kiriku utagira indero. Aho niho team management yawe kwiye kubera amagabo, iki kintu kigafudika mu mutwe y'abantu ku buryo umuntu wese azobona Kiriku azobona umu artiste ari professionnel, umuntu azi ibyarimo, umuntu azi icyitwa akazi. Uranyumva neza? Umuntu azi icyitwa akazi. Uyu munsi akandi kunda kuri no video ni Kiriku ari trending online. Yes, of course, Kiriku akili. Scrolling hose ni Kiriku akili. Is being talked about. Urumva? Bivuze ngo ahigikenewe nuko Kiriku ukora amateka, maze ababosi bakemera n'abandi bakaza bakiyongera. Ntabwo ari about competition gusa, hari n'izindi nyinshi uzotwara, kuko iyi si yo yonyine bikirabera hano. Ukabera n'akarorero keza abandi banyamuziki. Bro, nakunze ukuntu rero entertaininza abantu muri finale heje kuyitahukana, ariko Kiriku ndagira umubwira ikintu cyatumye udatwenga bakikwana usenga bwa mbere. Bro, ufise umutima ukomeye. Kiriku ufise umutima ukomeye kabisa. Umujene bavuze ngo wa mbere we yari umujinya, ibaze ko bagenzi be yarushije aribo bariko baratwenga. Kiriku ikarumye, navuga ati peti arabamara kabisa. Hanyuma reka gato kuri Kiriku ni kumukeza cyese nako kantu konyene, kandi ako kantu ni karaba Kiriku gusa, karaba buri muntu wese ari muri a certain industry. Ariko this entertainment one y'u Burundi ubona yuko ababosi benshi usanga bidoga ngo urumva ngo abarenze b'abarundi ntibari serieux. Uyu munsi rifo ko Kiriku abera karorero bakuru biwe, amakosa bakoze tuyakosore. Kiriku, yes, you got this. Hanyuma ntaworeka gushimira Superbat n'ukuri, ntaworeka kubashimira
bro babaye serious cyane, babaye n'abaseriye. Tumushimire hariya Mutama Cinjiri ariko arakurikirana ibijanye na Jiri, urabona yuko ari wari president kabisa, byose byagenze neza kandi yarahari. Ntawe utabikunze, abantu bose baravuga bati it's kabisa n'ibintu byabaye mu muco bimeze neza, bashize kuri nabwo bwa mbere nanjye mbonye competition mu Burundi igera muri finale, abantu bose biteze ikintu kimwe kandi cya kintu biteze kikaba, bakavuga bati tubihaye Imana. Hanyuma kuri Alvera Muhimbare, ntugire ngo byari kunanirana yuko bagira nka bimwe bagirira Vinicius kuri Ballon d'Or igihe bayihaye Rodri, no. But Alvera iyi competition ntiwayitsinze, nta ngorane n'isawa n'ibisanzwe kuko ntiyari gwawe vraiment for real, ariko hari ikintu Alvera ukwiye kwiga. I'm sorry to say this, maybe sinzi, ariko nejo bundi nta muntu koresha izina ry'umuntu bahiganwa mu ihiganwa, kajya kantu kigakoresha je nahise ndakudisqualifyinga niyo bayiguha, ahubwo twaca dutangura kwigaragambya kuri social media tuvuga duti barabeshya, kuko ntibari kuronka ikindi kintu baconvincing abantu. Of course kujyanye na visibility, Superbat bagushimire kabisa, wakoze ibintu birenze. Alvera wakoze ibintu birenze, wakoze post nyinshi, uruganda warumenyekanishije, nta mufana n'umwe yari muri bino bintu, uruganda tarumenye. It's all about visibility, niyo bari bakeneye bayirose, mwayibahaye. Yannick Yuta n'umuririmbyi mwiza ateye ubwoba, reka ndababwiye ko bano bantu bariko barahiganwa na Kiriku nabo, bano bantu bararenze, buriya ntimupfe kubabona kurya. Ubonye Yannick Yuta ahantu uzomubona uzomubahe. Uyu mujene sinzi famiye yiwe avamo ingene imeze, ariko uyu mujene afise impano n'ingabirano n'umutima ukomeye. Uyu mujene afise indirimbo zirenga 1000 ziri muri production, ni bangahe bari mu Burundi bazifise? Kandi uko n'ukuri wanashima ndashobora kuzomuhostinga akavyivugira. Ku bantu bakunda gukurikirana Classic Vibes, mu minsi twaramukoresheje ikiganiro muzokira kuri PG Classic News kiriko ucyumvirize. Yannick Yuta n'umuririmbyi arenze, n'umunyamuziki kwanda si n'umuririmbyi gusa, he's an artist. Afise studio ikora umuziki, abantu bakora gospel mutamugana, sinzi ibyo mukeneye ahubwo. Ariko rero Superbat arikoze neza pe, mwagura ibikorwa n'abandi bashikirwe, ntimukeneye visibility, mwagure. Hari n'abandi ba promoters benshi hano mutakoranye nabo, mwateze gukorana nabo, hari ama media houses manini. Uyu munsi nibwo bwa mbere nabonye competition ikunzwe 6,000 biri live kuri Facebook, birenga 6,000 birenga. Ya visibility ntiyari yoroshe kandi mwarayikoreye. Hanyuma nimba wumva ibyo navuze bifise sense, making a sense, subscribe mega kuri YouTube channel, kuko utuntu nk'utu tugiye kuza twinshi cyane. Ukuntu muri entertainment industry y'u Burundi umengo turicaye, ariko this time around tugiye guhindura ibintu, tugiye guhaguruka. Nitwa Fulgence Mika, kandi subscribe usange inshuti n'abagenzi. Iyi ni Mika TV, niyo brand yacu, n'abandi bantu dukorana benshi. No munsi nuko ndiko ndifatira ama image n'ibisanzwe, ariko hari n'abandi bantu benshi dukorana. Kuri Facebook ndahari, kuri TikTok ndahari, kuri Instagram ntimumfollowing asuze cyo mu mpora. Handle yanjye ni I am Fulgence Mika, mugende mumfollowing kuri Instagram, niho naho ngeneye abantu. Kuri Facebook ndabafise ngoma nkwizi 200, kuri YouTube ndabafise barenga 120, kuri TikTok ndabafise bagera ku 100, bagira bakore 140 vuba cyane. So ndakeneye ko mu supporting, keep following me. Abakeneye kwamamaza kugira ngo ino visibility namwe muyigeho, ino visibility biri kiragenda n'ibintu byose ubona ariko ndaposting, namwe mugende mukura mwaki wanyu. Nimero muri description ziriyo, canke wandike 39 241 4 ubusa 3 canke 69 241 403
09241403 hanyuma dukomeze guchatinga tuje muri business ujyanye n'ibyunguka. It's all about entertainment hamwe n'amafaranga. Yeye keep supporting Burundian music, keep supporting Burundian entertainers, keep supporting Burundian entertainment industry.